Nshuti bagenzi ndabaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye n'aho muherereye. Nagira uno munsi tuganire ku bintu bibiri bikomeye. Ni kuvuga ngo ibintu vyo kugira imanza nyinshi hamwe n'urukundo. Je narabaye mu ntara nyinshi zo mu Burundi, narabonye ahantu bakunda kugira imanza nyinshi. Ahantu bakunda kugira imanza nyinshi ni ahantu Imbo, Bujumbura no mu ntara za Mugamba baragira imanza, ariko cane cane mu gisagara ca Bujumbura baragira imanza nyinshi. Ariko ahandi nabaye batagira imanza nyinshi ni mu ntara ya Cankuzo, ubu ni muri Buhumuza. Rero naragerageje kuraba nsanga i Bujumbura hariho imanza z'amaniveriseri y'abana, imanza zo gusohora, imanza zo gusengeshereza abana, imanza ngo zo kwibuka imyaka amaniveriseri aba yabaye abantu bagize mariage n'izindi manza nyene ngira ngo nyinshi usanga umengo ntizikenewe. Ariko nca ndabona hariho haba harimo urukundo kugira imanza nyinshi nivyo, ariko hariho n'iyindi dimension y'abantu bavuga bati je naterereye imanza nyinshi none nanje reka ndayishuze nanje ndabe ko imanza nogira urubanza rudafashe kugira ngo bamwe nkorera imanza nabo baze bamfashe imanza. Ibidashobora kuba mu ntara zimwe zo mu Cankuzo canke mu Buyogomo, muti bigenda gute rero? Uri nk'i Bujumbura ushaka kugira urubanza ushobora gufata abantu musengera hamwe canke abantu mugirana siporo canke abantu mukorana hafi mu rudandazwa, ukababwira uti je ndafise urubanza, mukagira komite de mariage canke komite y'urubanza. Abantu bari aho bose bagaca bisopa bakavuga bati amafaranga akenewe ni miliyoni nka 2, bagaca baterateranya abantu bose bakagira urubanza nkuko nawe uhora ugirira imanza abandi. Ni kuvuga ngo imanza zaho uzimarirwa uko nawe usanzwe umara iz'abandi. Ico coco ni bimwe nababwira vy'urukundo, kumenya yuko uno munsi ugirira urubanza umuntu kugira ngo nawe je azorugukorere ni ibiharuro biba vyakozwe. Ariko ikintu nabonye bitandukaniye ko no mu ntara ya Cankuzo ni kimwe. Mu ntara ya Cankuzo nahabonye iyo utumiye abantu muri mariage bisaba yuko wewe nyene abari bugirira urubanza, hanyuma bobo n'abagabo bazana ama envelope yo kuguterera, bivanye rero ingene uhava bakira niko bahava baguterera. Iyo wakiriye abantu neza baca bafata za envelope bagaca bazikuzanira, amafaranga ukayasubizaho. Ntushobora kugira urubanza witeze yuko amafaranga uzayakura mu mifuko y'abo bantu, ntibishoboka. Wowe utamwakiriye neza, ukuntu bimeze utamwakiriye neza, ayo mafaranga yari kuguterera aca ahita arayasorora mu kabare, nimba yakugeneye amafaranga ashika nk'ibihumbi 10, aca aja mu kabare hama amafaranga akayasorora akavuga ati naciye kwa naka ntibamfashe neza, ubwo agaca mu kabare agaca wenyene agaca yisororera. Ariko i Bujumbura ushobora guterera umuntu n'ibihumbi 50, hama niyo fanta batanze ntigushikire. Kubera iki? Wewe mu ubuzima buba bugoye, amafaranga aba yaterereje ko abantu aba yakoresheje ama invitation agaterereza abantu, usanga amafaranga aciye akoresha utundi, bigaca bigorana rero ingene ashobora kubakwiza mwese. Kandi kubera nawe naho razimara, kandi kubera ibiki n'ibiki abantu bakamara urubanza bakamuhereza batitaye ko yoba yagize ikibazo ntabashikirize ivyo kunywa. Rero none wewe wumvirije iyo mico y'aho hantu bagira imanza, ni ukuvuga ngo ikindi naco nabonye mu ntara ya Buyogoma kenshi, iyo wavyaye ntabwo uza kugora abantu ngo uje gusohora ngo ibiki, wavyaye wivyariye. Imanza zikomeye nizo zonyene bamara, kuko murumva yuko ata muntu aza kuguterera kenshi ngo ugize urubanza. Ico bikoze aho hose nababwiye, iyo habayemo nk'ibintu vy'urupfu aho nta abarundi turi bamwe. Ariko habaye ibintu vy'iminezero kenshi
ni kwa kundi umuntu ushobora kwibaza ko umugenzi ariko ugasanga nimba afise urubanza rufise intambwe nka 5 yagutumiye muri 2 gusa izindi ntiwari ukenewe kuko ntabwo uri umugenzi ashika. Mwico gihe rero abo bandi babagenzi bashika nibo baheze bakisopa kenshi canke bakagira iki, ariko hahandi naho bagira imanza zidakenewe. Murumva yuko aho hantu hari ahantu badapfa gusesagura cyane ibintu by'imanza. Ni ukuvuga ngo umusore agomba kurongora agenda akisabira credit akarondera akagira budget amafaranga yose akapfiwe, hama bakamuterera mu nyuma, hama iyindi ntara nayo umusore agenda akimvira apfa kuba yarose ngira ngo ibikoresho bikeya agaca ahereza abagenzi bagaca bamukorera byose nkuko nawe ahora azimarira abandi. Ni sekurungurane. Rero ni ukuvuga ngo abarundi twese turakunda ibintu by'imanza kandi niko byamye, gusa ni ivyo bintu niko ndababwira by'intara zidasangiye imico, ntabwo imico ari imwe. Sinzi ko ari umuntu muri commentaire ashobora kumbwira yuko ivyo ndababwira atari byo canke akambwira nabo mu ntari wabo ingene babigenza. Jewe aho nabibonye nuko bigenda, namwe bigenda gute mu ntara ziwanyu? Ubwo ngaha muri commentaire haruguruye muze mutubwire ingene biba bimeze. Ikindi novuga nikigabasha nuko hariho mugabo hamwe muri aho nababwiye ushobora gusanga iyo ugiye nko gusohora nk'umwana aho kukuzanira ibigukiza bashobora kukuzanira ibikwica, bashobora kukuzanira n'uburozi. Birashoboka benshi rero baranabitinya bagatigiye ko bashobora kubazanira mu burozi iyo bagize imanza nyinshi zidakenewe. Ariho naho nabonye muri zo ntanababwiye iyo ugomba kubakisha nk'inzu ubwira abantu bakakuzanira imembo itetse, byo kurya bitetse kwanaka bagateka kwanaka bagate mwashake mwe mupfitongo bagateka bakazana mugaha abantu. Nabiheruka kere ku businzi mumaze kutubwira muri commentaire ko bikibaho. Ndibuka za 90 na kangahe na 290 narabona ahantu bateka bagateka imembo akaca kumihana kujya genda aterereza murantekera imembo. Ewe mama yaramye ngo maze mutekera imembo kuwa 6 kwazo kubakisha urugo, akagenda atanga ubwo butumwa bugatangwa bumihana yose kubakaterereza ngo mutekera imembo mutekera imembo. Bamwe bazana inzoga abandi bazana ivyo kurya, abantu bakaza gukora. Warabona ko ari ibintu byari bigize societe, byari byiza cyane. None umunsi rero sinzi ko bikihaba kuko naherutseyo. Rero akaba n'ahandi rero bigenda mu ntara bidashoboka ko umuntu ashobora guteka ibyo kurya azana ngo mujye. Usanga kenshi batinye ko bashobora kurogana. Nubu nibaze ko mwoshobora kumbwira nimba hari abantu bagiteka imembo yo mu mwana kwa naka ibintu byamyeho ubu ko bikihari. Byari byiza cyane, byari byiza abantu bakorera hamwe kubaka urugo, ugasanga kubaka inzu wowe guco wakora wararondera amafaranga make ukagana izo nzoga, ha mugaterereza abantu uramu umukozi akagenda arabwira mu mihana muramu umukozi wo kubaka inzu, bakaza inzu bakayiduza umunsi umwe bakayigeza barashobora gusiga bashize ko igisenge, hanyuma bakazoza babarata baca bashirako n'ubwatsi. Ivyo byose nta muntu yarondera amafaranga iyo ngo ahera abantu ngo bapatane nko muri no myaka. Wasanga ari ibintu byoshe cyane no kurima. Abantu benshi kera bararimira hamwe bagateka imembo abantu bagasangira. Ivyo bintu biracabaho ngaho iwanyu murambwira hano muri commentaire. Byari ibintu byoshe cyane biryoshe cyane. Rero nkaba ndabashimiye ko mwankurikiranye, ndabasaba yuko mu vyandika muri commentaire ukuntu namwe iwanyu mwari byari bimeze. Ivyo nkumbuye rero nivyo birimo. Sawa rero naho butaha murakoze.